ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo ry'indwi imyandagaro umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari Igitega, aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizaba bigera kuri °C 14. Eka no ku muhingamo hazobandanya haka izuba rimwe n'ibicu bike bike ahatari hake mu gihugu cyacu, kiretse mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera, Imwaro hamwe n'Imuramvya mu ntara ya Gitega hazoboneka ikirere kizoba kirimo ibicu byinshi. Ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizogera kuri °C 32. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 9, rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 8 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agaruki. Mwakoze mwese kuyakurikira, naho utaha.